none nk'uyu mupetinga umuntu aramurindira yicenga yicarije ubuzu akibaza ko atari kararuka ndazi nk'umusosi umuntu abasize muhira akaza kuraba imbwa yimbwe gacitwicarika kwira izuba rimena imbwa gahanga aho tuze ndimbwa na camamara umutuse yuko ari imbwa rero ndaza uri kurakavuga nije ndagufitiye umunwa none jewe icambere jojo ndaza guteranya kubera camamara arazi ubwenge bwanje buraharurika buri kwisahane ni igikopo kiri mu mutwe gusa ntabwe nkunda abantu nkamwe muvugisha ukuri ko atabwe ngo ufise umeze je bwaragurutse we je bwaragurutse na n'uburiyo ubwenge bwanje sinzi ko sha mugabo rindi arateba araza ubwenge bwanje kwe je ubwenge bwanje naragenda upimisha ku muzani sanga upima 0 garama 0 kombe Ramazita tanavuga none jewe ko baye nkuko abandi batabaye we ngumvurira ikirangwa ko wambuka we oya bumura ari abandi urabyumva ko ntirako usa uyu mupeta ariko araduteze kandi tugira tugiye mane oya kandi usuye muri antuze yo gushavura kandi mugamana ntiyoreka guteba ziko ari igikopo nkawe caje ku murongo igikopo rero baguteba igikopo ibyo bikopo numva ngaho waje muguma mupompora nyene none nkaho uzubaza nubuzi igikopo mugenda na everyday ko kibari hari kintu numvise akajambo katari sawa kabyeka uratukunda rinja numvise agasiri kugakorana mu mutwe nkaza ngo puff press namwe ngo pam 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 numva umuntu avuze ngo ndi igikopo shaka kubaza abantu babiri ninde yavuze ko ndi igikopo apana wowe uri igikopo yumviriza neza rero ntiyashatse kuvuga wewe yavuze ati amwibwira n'umuntu wawe sombwira ati ndiki kopo gitoboye hose nk'ijipo ntabwenge kandi avize ubwonko nyimba ubwenge butumuka nk'ifu nuko nyene bako wambuka uri kurakwaza kubaka mu mutwe ntubarakwaza gukora mu erege ntagukora ko ntiwabyumva ivyo yavuze wowe uribaza yuko ikinwa gisaba mbaraye nk'iki yinye covuga ibintu bizima cyangwa covuga neza mumbise we chama umbiriza nawe ubwire chama urabona iyi mbwa udahigufa ariko uyu yagutuse go imbwa guri tenovide bana muvugane niwa kwivuge jande pano obuze ngo iki pano bide tenovide niwa rekaraga muvugane mumenye yongera vuga guri andezorde urabyumva kwishene bituzi none ibyo binwanga na bitukana nta kindi gifatari bitutsa inkuru ndabwira ya nkuru yawe kwanza mwambwa rero ngo byagenze nasize n'uguru y'umuryango byabisuma bigenda nka defrase wowe natsinjiye kwiba rega nawe uri igisumba sasa binwa ninde yavuze ngo ndende tenovide sikwaze ndakomwera ngo ndende tenovide yavuze tenovide urimbwa uri andezorde nakanda mubabarire none imbwa wayizanye heko itari mu migambi yo gutongoza amademu we wamugivye tuze mu urumva iyo mbwa jewe nafashe umurizo wayo ndawukweka niba zaza umurizo gusa kumbe nawe nayikweka ari kazavuga wewe wafashe umurizo usanga mukwekanye n'umurizo nenye n'umurizo none wewe kumupyonga ni ari kavuga wewe reka makuta imbwana tuje ko rero urumva rero cyamamara tujye kucatuzanye tureka guma tuyaga urofa nk'aba none nkokonye tarika hagati ukamenga ndakana murabo kuntu mwanguna cyamamara uno munsi nagaraza kuguha strategy zose zingena kwinjiye umukobwa neza kuri systeme nziza urangira umubangukanye negereza kuguha imitoma yose mereye kuri artist kazende kandi kaguha imitoma iri yande zorte kwe ngaguha imitoma ikoso itarimo ubucafu na buto urabyumva urabyumva none gatamvura yaguye iyi mvura ivuye wowe yumva erega je nagira ngo nawe nari kurayumva rega cyama kandi umwumvura rega kanyanyaye cyama ushobora gusanga ari imvura igwa muci kubera muci usanga utahura kubera ko ibinywa nk'ibyo ntibyobura kumenya yego kana ntacyo byari umva rero wewe ugumuraba ugenda mu isoko ugura pochette y'umunywa cyangwa ugura agafukamunwa kwarugorunwa kwa mama yangu ndafite zoro atari hamwe wikura mu bwenge urabona ko nka ipochette cyangwa agafukamunwa kavuga ivyo bintu umengo nibaza none ngo ubona we nka urafise umutemo ako kubisi bizu umuntu kubita ngaha uwundi mungu akubita ngaha wese sakaruze ndapfuguka ku mufuko
urabona cyamamare uje utangura ukagenda Kerbushamisha uje wagwa ukabyura unwa kwa Nurungu kwa nyene ngarupanu Nago ofise wa ofisi base yurungu tumare cyamamare meze bon ngabanitwa ikunuko Nuko cyamamare Rakara Sister ni sawa. Wewe kuita gute? Basi wewe kuita gute? Ajo. Subira handi. Sawa. Reka basi tureke kugayana nkuko wanye tugenda kwijambo nyamukuru sibyo? Ndabona kuri kwimana nakubesha. Ko mu buzima bw'iwanje kameme ntabwo nkunda je umuntu angaya nje ndi guesta showboy ibogare yo mwikaritiye. Hari umuhungu muraje ngahanye murabona mwite nkanje handsome boy aka gisupa supa. Turatewe none. Ndara ndigitero nje. Tureka kuja kure nje wa sister nukuri nakubeshe. Nje nukuri kwimana. Nje naragukunze. Kandi sijambere nakubonye. Kandi wehombeje umuhungu nkajewe nakube n'imbere y'Imana. Uzobuhombye muka. Kandi abantu nkamwe bwari ukuntu mwiteje bahati ngaha ngo mbona ngo ni kubera namba Reka kono. Musaka mwana kwenda. Nibanuka nakibaza. Kuzikira nababwira ati mushake mukajana. Jewe ndi muhungu. Hey. Ndababwiye abantu muburi bahati ngaho usanga mugiye mwituru cyangwa mukasanga mu rosi modoka mutazi munga yakosa ngo ni kubera namba y'imismama nta kibazo mahoro y'Imana bane namwe sindabatongote mwa no guhinduka zanze n'umunende ndagutongote iyo Retse ugende. sawa ndamu mbaba rire Kweri havu udutera amasinazite. abo bakobwa nandira baki jande sinazite Warenywa oja kuma ili bikobwa ndandiye nira Ega hitimwa Wanda ni ndaya nje mugene mwamara yamwe nje sinazite mwambwa Banga wamiye boye bowe wa mushenze. Kanderugira. Izo market itu Hera ngene basumengana gatanu. mwamara yamwe Niminwe henga ni imbeba. Ana kana ko tegwa mbaye. Allah Allah Allah